Ndabaye kaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tutambutsa kuri chaîne yanyu ari no yacu ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba vyakorewe amatohoza mu bizata bitandukanye. Ndabaye kaze rero mu makuru yacu y'aka kanya, amakuru yihuta cyane n'amakuru ahambaye kubejeje kuba mu muryango w'umuhisi Petero Nkurunziza nkuko amakuru duhabwa n'amasoko yacu abitomora. Ibara rero rikaba riguye ndetse bikanavuga ko kuri ubu ngubu Denise Nkurunziza kuri ubu ngubu amagara ye atifashe neza. Gusa amakuru aturuka mu begereye umuryango we avuga ko yoba yahawe isumu n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye, kubivanye nuko bashaka ngo guhenaheza umuryango w'umuhisi Petero Nkurunziza. Nyuma yuko amakuru acicikanye ku mbuga ngurukana bumenyi yagiriza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko yoba ngo yari yahaye isumu umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD nyine iteka Reveriyano ni kuri yo byarumviswe cyane. Ni mugihe kandi n'abanyepolitiki batandukanye bagiriza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko ari we yoba yaragandaguye umuhisi Petero Nkurunziza bivanye nuko yashakaga kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu, ariko akabikora ngo atagwikiye ko cyangwa se adafise abamubangamiye. Ibyo rero byarabandanije kunyinyurana hagati y'ivyo bihanganga ndetse no mu bategetsi bakomeye mu Burundi byaratanguje, aho rero bamwe begukira umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, abandi nabo bakaba bari mwirage rya Petero Nkurunziza. Iyo uravye rero ubona ko mu butegetsi bw'u Burundi harimwo amahari cyangwa se ubona ko ari impande zibiri zitandukanye. Ivyo rero byabandanyije bigaragara aho rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye na cyane iyo hageze kwibuka ibijanye n'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza aba yigiriye mu mabanga hanze y'igihugu, aca afata ingendo zitandukanye, ntajya na rimwe yishikana ku kirimba c'umukuru w'igihugu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Ibi rero bikaba ari muri bimwe bigaragaza ko hoba harimo urwanko rukomeye hagati y'umuryango wa Evariste Ndayishimiye ndetse n'umuryango w'umuhisi Petero Nkurunziza. Denise Bucumi rero kuri ubu ngubu amakuru aturuka mu begereye umuryango wiwe nuko yoba yahawe isumu n'umuryango wa Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu rero ajanwe ku bitaro ngaha i Bujumbura, ariko biravuga ko kuri ubu ngubu umutima wiwe utariko urahema neza. Abaganga bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo barabe yuko bomugarurira amagara yiwe, ariko isumu ribandanya kuvuza ubuhuha mu bihangange na cyane mu butegetsi bwa CNDD FDD nkuko amakuru dukura mu bihangange abitomora. Imusenyiho rero hariko aravuga ko hoba hari amahema yo kubaka yo kugabanya ukwegeranya kw'imiryango irenga 80 y'impunzi wa 17 mu kakaro y'umwaka, inyuma y'amezi arenga 4 impunzi zimaze mu mahangare yo mu ikambi y'impunzi ya Musenyi iri mu karere ka Rutana intara ya Burunga ubumanuko bw'u Burundi. Hari ibyizigiro ku miryango irenga 80 kuwa kabiri wa 15 mu kakaro y'umwaka baronkejwe amahema yashinzwe na Copedu, ishirahamwe rijejwe inyubakwa muri iyo kambi. Nubwo imiryango myinshi itaronkejwe ayo mahema, abarongoye iyo kambi bashize imbere abafise ingorane gusumba abandi. Ubu buri muryango urafise ihema yawo, ntiwegeranye n'ubundi canke ngo ugume mu nduru mu mazu rusange, ariko imiryango itararonka ayo mahema yiteze kuzoronka mu misi iri imbere kuko ayandi mahema ariko arubakwa muri site Musenyi ya kabiri. Anastasia w'imyaka 23 umuryango wiwe waronkejwe ihema arashima intahe. Nubwo abaronkejwe ayo mahema bashima kubera iyo mpinduka, abandi baracafise umwitwarariko kubera ingorane bafise kuko bakibaye mu mahangare bakabanayo n'imiryango yabo. Mu gihe yagenewe kwakira abantu ibihumbi 10 gusa, ikambi ya Musenyi ihaye indaro impunzi z'abakongomani zirenga 18 zahunze
amatati y'intambara zo mu museruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo. Ubwo bwishi bw'abantu rero bwatumye babaho nabi, bikunyurwa na cane n'ubukene bw'inyubakwa nyazo ndetse no kutavurwa neza, tutibagiye n'ibijanye n'imfashanyo y'ibifungurwa idakwiriye. Ariko kuri ubu ngubu bikaboneka ko hatangujwe umwitwarariko. Mu Burundi rero, Uburundi burafise ubwoba. Kuwa 17 Mukakaro uyu mwaka, igihugu gitoya co muri Afurika y'ubuseruko kiriko kirahangana n'iyongerekana y'abantu ritigeze ribaho. Abanyagihugu bavuye ku miliyoni 8.5 muri 2008 baja ku barenga miliyoni 13. Ubu bikaboneka ko abantu bariko bariyongera ku murindi udasanzwe, bikanongereza ingorane mu gihugu gitoya gisanzwe gihanganye n'ingorane nyinshi mu bijanye n'ubutunzi. Urusasuma rwa nyuma rw'umwaka wa 2024 n'ibiharuro birerekana biheruka gutangwa na FNEAP vyerekana ibintu bibabaje. Urundi buharugwamo ubu abantu 485 ku kilometero kwadarato, bigatuma rero biba igihugu kirimwo abantu benshi kw'isi. Ico kibazo kirateye umwitwarariko ku gihugu gifise ubutaka bungana na kwadarato ibihumbi na kilometero kwadarato 27,834. Buri mwaka rero abantu barenga 300,000 nibo vyibiyongera ku banyagihugu. Iterambere ntirigendera ku muvuduko umwe n'iyongerekana ry'abantu. Birasaba ko dutegura politike nshasha yerekeye igwirirana ry'abanyagihugu, niko bivugwa na Evariste Ngayimpenda, umwigisha muri kaminuza akaba ndetse n'umuhinga mu bijanye n'igwirirana ry'abanyagihugu. Igihugu c'ugwaruka rwinshi cane, rusasuma y'abanyagihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi yakozwe muri 2024 yerekana ko igice kirenga c'abarundi bafise munsi y'imyaka 18. Ibiharuro vya nyamukuru, ibice 16 n'ibice 7% n'abana bari munsi y'imyaka 5, no kuvuga abana miliyoni 2 n'ibihumbi 41,650. Naho ibice 13 n'ibice 5% bafise hagati y'imyaka 10 na 14, rukaba ari urwaruka rungana na miliyoni 1,664,855. Naho ibice 10 n'ibice 9% bafise hagati y'imyaka 15 na 19, rukaba ari urwaruka rungana n'imiliyoni 1,336 n'abantu 91. Uru rwaruka rwishi rurashobora kuba ubutunzi, ariko mu gihugu ubutunzi busa n'ubwagwaye. Ni ikibazo gikomeye. Ibisata by'amagara y'abantu, indero no gutanga akazi biragoranye cane. Urwaruka rudafise icizere c'akazoza. Urwo rusasuma rwabaye mu bukene burengeje. Ifaranga ry'u Burundi ribandanya guta agaciro. Kubura akazi cane kurwaruka ruhejeje amashure, iduga ridasanzwe ry'ibiciro vy'ivyankenerwa, ikumirwa rifatiye ku ntara mu gutanga ubuzi. Mu misozi abana benshi ntibaheza amashure y'intango, mu gisagara abahejeje amashure baguma bayerera batagira akazi kuko ngo aho bakarondera huzuye. Igihugu kiramura amajana n'amajana y'urwaruka rwiteguye gukora buri mwaka, ariko ubutunzi ntibukurikirana uwo murindi. Ikinogo hagati y'ivyizigiro n'ukuri kibandanya caguka, niko umwe mu banonosoye ivy'ubutunzi akorera ngaho i Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi w'Uburundi, agaragaza umubabaro. Ubuzima ndoragitsina hamwe ndetse n'ubumenyi buke, ikibazo gikomeye cyane mu Burundi. Gutamenya ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza ni ingorane ikomeye cyane mu Burundi. Umwigisha muri kaminuza Ngayimpenda yibutsa ko abigeme 4 kuri 5 batazi ibijanye n'ibihe vyabo. Inkurikizi, inda zitifuzwe zituma ubukene bwiyongera,
bikanasinzikaza amagara y'abo bakenyezi, bikanongereza n'umwitwarariko ku miryango n'inyubakwa. Mu gihe atacokorwa abanyagihugu Burundi bashobora kurenga imiliyoni 14 muri 2030 gushikira abarenga miliyoni 16 muri 2025. Igitangaje kandi icizere kubaho kibandanya kigabanuka kandi n'abavuka bakagabanuka. Igihugu kizoba gishaje kandi ibyo bisigura ingorane zibiri zimirije gutora umuti kubikenewe n'urwaruka ubu munsi n'abanyagihugu bashaje aho bukera. Kuri iyo ngorane abahinga bashimitse ko haba impinduka yihuta kuri politike ya leta. Ibyo bica cane mwihimiriza rijanye n'amagara meza ndetse no gutegura irondoka, guteza imbere umukenyezi, gushira imitahe myinshi mu gisata c'indero, amagara y'abantu, uburimyi bwa kijambere ndetse no mu migambi y'urwaruka. Imbono idasanzwe mu iterambere ry'ibisagara ndetse no mu misozi. Uburundi buri mu yabiri igwirirana ry'abantu ririko riraba muri ico gihugu ni ibombe ishobora kuzoturika mu minsi iri imbere canke igakoreshwa igikorero ciza co kwiteza imbere bivanye n'amahitamwo yo mu myaka iri imbere. Bitagenze uko ngo byitangwe, igihugu kirahakwa kwisanga hari urwaruka rwababaye, rwahebwe, rutagira akazoza kandi rutagira ibirangano. Ariko habayemwo ugushaka imitahe igashirwa ahakenewe, urwaruka rurashobora kuba inguvu zidasanzwe z'Uburundi bwiza bukomeye kandi burama mu myaka iri imbere. Izo rero zikaba ari intahe z'abahinga mu bijanye n'igwirirana ry'abantu ngaha mu Burundi. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru aho tubashikiriza aya kanya tubaye tuyasozere ngaha. Dusubire mu kanya mu makuru araza kubageza uko n'amakuru rero mwashikirizwaga n'imbonesha kuri mukunda cyane muri ya Isange TV. Muraca kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro bibayigezo kandi biba byakorewe amatohoza. Iri rero ryari iteka n'umunezero ntangire yuko twari kumwe namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanye kubashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezo kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata biba bigiye bitandukanye.